Icyiyumviro cyawe. Icyiyumviro cyawe. Icyiyumviro cyawe. Mu gihe aheze iminsi hibonekeza ikigagurika ry'amarezo hamwe n'umuvuduko wa internet wikwega, bamwe mu banyagihugu ba mu gisagara ca Bujumbura bakoresha imihora yo gutumatumanako cyo kimwe n'abakora akazi ko guhanahana amafaranga biciye mu buryo bwa rimikashi na ekokashi, basigura ko batoroherwa mu mirimo yabo. Mukurikirane bamwe mu banyagihugu ba mu gisagara ca Bujumbura baganiriye na Radio Bonesha FM. Kubijanye n'amarezo mino misi biriko bigenda nabi cyane. Urashobora gukenera kurondera umuntu ntibakubwire ko izimije, ntashobora kukwereka yuko ijambo rimwe amarezo ntariko agenda neza muri no misi, amatelefone ntashyireko aratumarira kabisa ko ashobora kuyisonzana impamvu izo nyene. Mu bisanzwe bishika ku mirongo yose abakate simu ya Rewo na limitere zose mbona zataye amarezo. Jewe ndakoresha 200 yonyene muri telefone wanje, nkoresha Rewo akoresha na limitere. Icyo kibazo kirahari, kate simu urashobora gusanga iriko iratora amarezo icikagurika. Nka jewe natunze kate simu nka 2 ngasanga ata kate simu nimwe irimo amarezo. Jewe iyo nvuze muri telefone zirasoma zose, mu nyuma nkaca nsubira nkaraba nkasanga aciriye amarezo zose, telefona n'umuntu bigacika canke nk'iyo hariyo amarezo nka telefona nk'umuntu sinumve n'ikintu bambwira bikaza birikupa, simenya yuko ndondeye ari we yabuze amarezo canke ivyo babiva ku birere. Sinzi nda telefona umuntu hari igihe bicamwo naho bidacamwo, sinzi igituma jewe ivyo nivyo binyobera. ngo bambwira ngo mwaronde ntimushaka kumuronka muragaruka gerageza hanyuma je bica vyikupa. Amakonegisiyo yabaye ikibazo rwose, uretse na konegisiyo na rezo ntizimeze neza. Rezo irashobora nko guca nk'amasaha nk'atanu ata rezo turose. Hari ikibazo kinini cyane, uwo matelefone ntagikora nk'uko yahora, bigaragara yuko hari ikibazo gishobora kihari kuko ntavyo twari tumenyeye. Nubwo ugenda ku mukozi wa rimikashi cyangwa ekokashi amarezo ntaza, akubwira ati ntibiriko biragenda neza, atirindira usanga igikorwa washatse kirapfuye. Amayinite ntadushikira vyoroshe nk'iyo tugiye ku mwaja canke ku mukozi wa rimikashi. Ege turagura amayinite hama tuyaguze tukaca tumubwira ati none amayinite ko ntumva message yaje, akaca atwereka muri telefone kubera ko nsanzwe mba nzi nimero zanje sinigwa ndamuhaririza canke ngenda ngeze nk'ahantu imbere gatoya nza numva ya message ishitse. Mwiki gihe urumva n'ingorane cyane. Kino gihe urudandazwa rwa rimikashi ntiro kigenda neza kuko amarezo arikupa cyane arikupa. Urumva amaze kuyikupa ntugisubiye gukora akazi kawe neza, akazi kaca gahagarara tugaca twicara. Iyo twituye amakonegisiyo amarezo akagorana, urumva umukiriya aragenda amahera ntituba tugikoza akazi nk'uko bisanzwe, umukiriya aca agenda kandi nawe urumva ntaba akikoze ico yaronderera iyo serivisi yarondera. Umukiriya twituye kugira tumutunganirize kenshi biranka yatamareza arumva amarezo arasanga yikuvye bikanka ko tumurungikira. Rero hari naho bizana n'uruhombo kuri twebwe, ugasanga urarungitse inshuro ya mbere bikakwereka ukazobona telefone irirashe ngo no termine, kumbe service yakunze ugaca usubiramo igira kabiri ukazusanga warungitse inshuro 2. Aho hantu rero turahahombera cyane. Umva hamaze kubura rezo konegisiyo yayo ntibikivuga. Rezo zimaze kubura urazi ko habura konegisiyo iboneka habonetse rezo. Umva rero mw'ico gihe ta rezo tugira konegisiyo yoyo tuba twarashimye.
twibaza ko vyoba biva ku bantu bajejwe ku bintu vy'amarezo nk'abo bakora mu biro vya limitere na reo ndibaza hari igihe usanga hari ivyuma ngira vyatiriganye twe ntidushobora kubitahura neza dushobora kwibaza ko biva ku iyo mpamvu rero bashobora kuraba kugira bisubire ku gihe abanyagihugu tworoherwe ino misi gusa turabona ko tariko bigenda neza twamere so byo vyifashe nobo yuko bimaze hafi ngira indwi muga mu misi hezeho ho vyaritamo bigakunda muga mino misi mbona vyakomeye gose. Bisanzwe ntavyo dutahura yaba tubitahura ebana twovuze ati ingoranire ngaha canke ikibazo kiraha twe tubona biruko nyene nk'uko tutunze amakarite simu tutazi kumwe nakogwa no kumwe bimera bene byo nibo bazoshobora kuduha umuco cyabe bakaza baratwandikira za message twandikira nk'iyo bagomba kuja kugurisha imihora ahantu bakatubwira ati banwanyi bimeze uko nivyo twokumva boto bari atukabimenya. Twebwe ntaco dutahura cane ahubwo tuguma tubaza impamvu kuko ivyo bintu nyene vyadutse mw'ino misi amarezo yase gose yase ahubwo twebwe ntidushobora gutahura ico biriko biravako natwe. No kuma telefone manini ntibiriko bigenda neza urashiramo connection ntubone n'abakwandikiye ntubone eka uriko urachatinga nyene ntibigenda neza ni impande zose mu bisanzwe ego uriko urandika message urandika mukarungika mugabo urarindira kwigenda ukabura eka nubwo ugira pere video canke urungika audio ntizigenda neza ntibiriko bigenda neza ego uriko uratesheje video urakirikako mugabo ntibiheza ngo bikunde ntivyoroshe kuko urashobora gukirikako ikazunguruka kwereka ko bitakunze ugasubira kazunguruka bigahagarara usanga biguma mu ivyo nyene. Tamarezo tugira ntibishoboka ama WhatsApp yoyo ntabagikora numva naho ntoya yogira ngo irinanase harabonetse uturezo twiravyamwo connection ntiziba zikomeye ntiziba zifise ingufu ukuvuga kuri WhatsApp nta video worungika nta audio worungika kitavuzwe coco ni apere na message usanga nyene ziko zigenda nka message warungitse mu gatondo igiye sa ku mugoroba ukazusanga nyene uwo mwanya nk'ibintu washaka vyihuta ntibikiziriye igihe. Mukazi je birantera ingorane cyangwa bikantera nishavu mu bisanzwe nkuko ushobora kuza kurondera nk'umuntu nkamubura cyane tukavugana nk'umuntu ahantu tuza guhurira nkagenda nkashikana umuntu nkamurondera ndamubaza aho yabageze abantu nka telefone yiwe nticamo nkaca ndindira gaca bisaba yuko ndindira nkaza mbona araje nkamubaza igituma ambwira ati cewe karite simu yanje yataye amarezi nkaca nyereka hari igihe mbona yaje n'igihe wewe telefone cewe ntayari urumva. Ingaruka ni nyinshi cyane dufata urumva telefone hajya mbere mu buzima busanzwe telefone zirafasha cyane kugira ngo dushobore gukora ubuzi hariho ubuzi bwinshi usanga ukorera ku matelefone nka je sanzwe nandaza nk'amayinite uwo munsi ndaye niriwe ntakoze urumva ko ibintu bidaheza ngo bigende neza rero urabona n'amapere hari aho byanka kubera ayo marezo nyene bikanka ko telefone nk'umuntu hari aho mba nkeneye nk'umuntu yihutirwa ikintu ngo nk'ikintu tugomba dukorere hamwe nyene biciye ku telefone usanga biranse ko kumutora rero urumva ingaruka ni nyinshi cyane muri ico gihe akazi ntikabandanya neza akazi ufise muri make nkaje ntasanzwe nkoresha telefone cyane ndandaza amayinite n'ibindi nyene usanga akazi katariko kagenda neza. Ego birononekara kuko nk'akarorero no musi nihereye ko jewe nagerageje bangire depo hariho ubona rimfitiye amahera mugabo yambwiye ko bidakunda ngo uragaruka nasubiyeyo nyene ntivyakunda ingaruka rero ni nyinshi nkagihe ushirayo amamega kuvuga ati reka ndungire audio y'umuntu nk'akarorero nk'ayo mahera uwo muntu yarayakeneye rero vyashitse aratora amareza arandonka mugabo je ngerageje ko yamurungikira ntivyakunze muri mikasha ngo ati genda uragaruka nasubiyeyo kandi biranka rero ntibirakunda gumye yibaza ko namuhenze numva ntihahavye yaronka nk'ikorwa yaratekanije kuyakoresha izo nizo nkurikizica zikurikira.
uruhombo ntirubura nk'iyo umuntu uba mwari mufitaniye nk'amahera urashobora kuba wari uyakeneye cyangwa yagomba kuyagura ikintu kanaka, icyo kintu kanaka urabona ibintu ntibihari ugasanga vyanaheze niyo wagombeze kubigura, urumva uruhombo ruba rwibonekeje. Ubwo birashika nkaho umuntu muba mufitaniye ubuzima muri ko murakorana, bigashika ukamutelefona ari nk'amahera ushaka kumwishyuza canke ushaka kumuha bikanka, ivyo byose bigatuma bitubabaza, sinzi impamvu. Ku Android hari igihe usanga umuntu agerageje kukurungikira audio ari communication ashatse ko muvugana ugasanga ntiyashitse, ugasanga yagombye gutesha ikintu kana kugira abe arara ibintu n'ibindi. Hari igihe usanga nyene ugomba gutesha ikintu c'akamaro, ikintu kigufasha uri kurabivanye n'akazi ukora, ugasanga akazi kawe kagenze nabi. Kubwo abanyagihugu bayaze na Radio Bonesha FM boba basaba iki? Dusaba no kuri ko nk'ababijejwe kwakwaniriza bakatutunganiriza bakaraba ko ikibazo biriko biravako kugira ngo ayo mareza ashoboye kuboneka aho duherereye, kuko urumva ko biragoye kwe nk'ubu twayasonzanye inzara iratwica kuko akazi ntituriko turagakora, imirimo ntirikiriko irabandanya neza. Rero ababijejwe nyaragaza bakaturabira ico kibazo kweri bakakidutunganiriza, gasubira kugira amakonegisiyo nka kera n'amarezo nka kera. Ababijejwe boraba bakaduhinyanyurira nk'uko bahora babigenza na kera, nk'uko vyari wa telefone umuntu bakakubwira ati umuntu murondera ntumushobora kumuronka, muragaragaza hanyuma nk'abantu bakoresha WhatsApp nyene naho nyene bakabibona ko vyagiye rimwe nk'ubu. Twe twosaba ababijejwe bagire ko bashoboye kose kugira bisubire ku gihe, nivyo twosaba. Ababijejwe twosaba yuko bo bisubiza ku gihe bakagerageza kugira ngo amatelefone abandanye atora amakonegisiyo ko yahora, rezo zigaruka ko zahora, kugira izi fone zisanzwe zibandanye zikora, kugira ngo umuntu akeneye kurungika amahera canke kurotira bikunde, kugira ngo bikorwa bisubire bibandanye bigenda neza. Kuko biba bigenze neza no kuja kurotira amahera yaronka yakenereye canke ugiye kubitsa, urumva ibintu biguma vyameze neza mu gihe connection n'amarezo ahari. Cari ciyumviro cawe kubijanye n'icigagurika ry'amarezo hamwe n'umuvuduko wa internet muri kino gihe wikwega. Icyumviro cawe. Icyumviro cawe. Icyumviro cawe.